reka mwongere munkundire dutengurukire by'imvamutima umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida, kubona yarebye ibindi bikorwa byinshi asanzwe ajejwe akagira umwitwarariko wo kuba muri ino ntara. Munkundire tumukomere amashyi menshi cyane. Kaze mu ntara ya Bujumbura, intara iratekanye mu makomine yayo uko ari 9. Batumire bahire mwese mucubahira Imana yabahaye, bene gihugu muri hano, tugira amahoro, isangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'amagara meza kuri twese. Uno munsi twaje hano mu ntumbero yo kuba hafi abahuye n'ingorane zaturutse ku mwuzurira ugize umunsi wibonekeza muri kano karere ka komine ya Mutimbuzi muri iyi zone ya Gatumba. Ivyo byago byashitse bikaba byatumye benshi bata ingo zabo, barata ibyo bari bafise, ibitungwa, imirima, abana ntiboroherwa mu mashure, eka mbere n'ibintu bitari bike bibafasha mu buzima bwa misi yose. Nk'uko mwagiye muravyibonera, leta y'u Burundi hamwe n'abayishigikira mu iterambere batandukanye, haba amashirahamwe mpuzamakungu canke ayaha mu gihugu cacu, barakoze ivyo bashobora, barabagarukirako. No mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ntitwasigaye inyuma, aho tuvyumviye twarabangutse kuza gufasha bijanye n'amagara y'abantu, kandi nyakubahwa buramatari n'ubu turacari hafi n'ivyo mwashikirije. Turabizi bijanye no kwagura ibitaro vyo mu Kabezi, turi hafi, tuzobifashanya. Turazi ko gufasha umuntu yahora yigaburira atari ikintu coroshe, kuko udashobora kumushikira neza ku rugero yarariko, ariko kandi imfashanyo uko ibiri kose ivuye ku mutima, ivuye ku mukunzi, ntibura icifasha. Irashobora guhoza amarira mu mwanya uwo muntu aba afise. Banyakubahwa muri ngaha, batumire bahire, ni muri iyo ntumbero nyene twaje gushigikira ibikorwa vyiza vy'ishirahamwe ry'abakenyezi bize ivy'ubuganga ryifadikanije n'umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza, bashigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza n'agateka k'abakenyezi kw'isi ONU-FEMMES mu Burundi, mu bikorwa vyo kuvura no guhimiriza bene gihugu bateshejwe izabo bo muri komine ya Mutimbuzi, zone ya Gatumba, ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Naho muri mu bihe bitoroshe, mwibuke ko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Mushishikare kwitaho amagara yanyu n'ay'ibibondo byanyu. Kuva uno munsi wa kabiri gushika ejo, iri shirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi rizokorera muri iki kibanza turimwo ibikorwa bikurikira. Bazotanga inyigisho zo guhimiriza abenegihugu kuvyara ku rugero, gupimisha imbanyi, kwibarukira kwa muganga, kurwanya inda z'ishushu no kurwanya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko. Muri ico kiringo
abaganga bamwe twita abadogiteri bazoza kubavurira muri iki kibanza ku buntu. Nibaza ahubwo ko bamaze no gutangura nk'uko mwamaze kubyibonera, kandi akabirya hariho n'umuhinga yanonosoye cyane bamwe twita aba specialiste mu gifaransa, nawe nyene azohishikira kubavura ku buntu. Ngira ndabasabe mwese rero muze mwitabire ibi bikorwa, namwe ndongozi zo muri zone Gatumba muhimirize abo murongoye ntihagire n'umwe yoba yifuza kwivuza atoshikirwa.